ati mbega bajya abana ba Fanny bahamagara gute Norasque bamuhamagara papa papa bamuhamagara papa bamuhamagara nasi se wabo mine papa wabo bamuhamagara papa uramaze kuvyumva bamuhamagara ndagufatire na yo bana producer na video yabo areje ujya mwana yagize anniversaire ujya mukobwa bari kuvyumva avuga ati je ndashimira papa wanje ni sa papa wari wende Norasque ntare wa gatandatu yavuze gute ujya mukobwa ogo paswaga waroze n'indi zina rya Norasque yavuze gute ujya mwana w'umukobwa wa Fanny yuko ashimira papa wiwe ari wende ntare Norasque Norasque aremere gukubita bajya abana ba Fanny mu gihe bakoze amakosa kandi bakuze mu gihe bakoze amakosa barakuze aho kantu urakumva none naho wo bukuzura kosha barakuze n'umugabo arakosha bacha gukubita wewe ukora ikosa mira gukubita jewe narakubitwa kera nakosha nawe nyene rumva igihe bakubitwa Norasque ntiyari bwaza ariko ubukubera barengeje imyaka yo gukubitwa uhageze aho bahanura abwiye umbaza ati ubu bajya abana bakoze ikosa Norasque arafite uburenganzira bwo kubahanura ego arabufise bajya abana imyaka bafise siyo gukubitwa niyo guhanurwa yararengeranye mbega mu gihe akosheje yararengeranye bishikura ko badakubita hageze aho guhanura urugo sinambara mufate kubera je niho ndaraba wewe cyaho nzorongora kwete cembo candongora mota ngiragoye kozo bakazuba kwa gute barakubitana uzokubesha bakarara inzara none niko tuba rega bavuze ko ariko zuba kwa si bibi gusa urugo ni challenge bro urugo ni challenge no musi mezuku ejo meze kujya zurambaza n'ivyiza biri mu rugo rwabo nkuba ari ivyiza byinshi none nyene ivyo vyiza ivyo vyiza rero n'ibintu byinshi yaragura imodoka kumufasha nukuri vraiment babaye ubuzima bwiza babaye ubuzima afite bari ko baraba mu buzima nyene si bwa buzima bwa film bari ko babaho bwa buzima rero umwe bakina mu cinema bari ko barabaho mu buzima busanzwe romba vyere nivyo bintu twoshimira Imana hanini hama ibindi navyo hari commentaire nabonye nta muntu yabajije ati abantu bari hanze baronka amafaranga bibaza ngo kandi nkunze kubona ko ari Saudi nabo bantutse uravyumva bagutuze gute barantutse ngo ibintu bavuga bishoboka uravyumva hama abakobwa je ndazi inshuro nyinshi bagura urukundo abakobwa bari Saudi bagatanga amafaranga ku muntu ari no mu Burundi uravyumva ngo akeneye azove Saudi ngo acaza ngo barushinge we ariko atanga ariko ari amafaranga ino ari kujya muntu we ntatana mwiyumvira uravyumva rero uwo mugabo we nyimba yarashatse kugura urwo rukundo akabona ari kumenga iyo modoka niyo yotuma aronka Fanny Lavine yaramweretse neza yuko ya modoka atari yotuma muronka aho ni mugihe barayiguze ariko amahirwe menshi nuko atayiguze ariko hari kiganiro bakoranye na Simbizi inde uwo muntu nyene je nta nuwonze bavuga ko Simbizi ngo ari we yarondeye iyo modoka nayo yayirondeye bamurikiye amahera ngo arondere iyo modoka yo ba Fanny Lavine bagendera mu munsi yo fata Fanny Lavine cyangwa yo fata Simbizi haya amafaranga akayirondera iyo modoka ariko nyishura ikibazo wambajije yanje niho ndakubaza nafate rega mani jewe nyimba naguhaye amahera none ikibazo none nk'ubu umpaye amahera none bandi wo mpaye amahera ati genda ungurire igare ushirire madame muhira karigura nkari mushire muri ico gihe je kate hose yanditse ko no mwikosa gute iyo modoka kate hose yanditse ko nde nyene yo nese Fanny none bagabo tuve mu byo tubonesha amaso tuje mu migani y'ikirundi nyine mbugita n'ugize iki no yifashe kirindi none umugabo ahubwo umugabo n'umusuma uravyumva wajima ari umusuma man ntubona kwanza Fanny Lavine so ujya nyene mbonye ujya modoka siwe pisi wese sawa urumva nyene mbugita nyimba yifashe kirindi ujya mugabo ikintu yari gukora ntiyari gukora ivyo ariko arakora no muzi ahubwo vyiza narondere Fanny agende uko bavuganye ni wabizi uravyumva bagendera bingene babisubiza mu buryo hama vikuriyo zose so mane regale zose si sentare ibibazo byacu none tumwarire kuri ntuze ya kuri social wovuga ati wo mugabo narondere Fanny Lavine cyangwa yage uko nibo bazi ukuntu bahuye cyangwa igitore butungane amwitwari igihugu kirimo abagabo yitware bafunge Fanny bamufunga gute kandi atacyamufitiye none wari ivyo abandi byari akaja kwitara kwa randi promote ese nari kwa randi promote none wari ivyo gira samahera menshi yashatse nyene ntasa aya afisa arakenya ntacha afise please biza amafaranga baza kujuza iyo watanze aha twese tugende twishyuza aba ex ibyo twabahaye
we nta mu ex yigeze ugurira n'ibiro mu ex aguhe byaguha ivyabo ninde yakubesha aho ni wanyu hariya mu Kayanza hariya mu Kayanza niyo nk'ubu basi par exemple nari nk'umukobwa umuguriye imodoka agaca guheba woyimuhebera woyimusigira canke woyimuha apana imodoka mbe abo twavugije abakobwa twavugije iya kabiri ko bazobona ijuru nabo turibake mwa twavugije iya kabiri twigishije ubutumwa bwiza oya apana ivyo none kufata ico kintu cy'imodoka okay basa kumenga nikabasi kumbira imodoka umukobwa umuguriye inzu mukundana agaca guheba muvanye niyo yigusubiza kandi atari iwawe kuko umuntu bayigusubiza mu nzira nyabaki kuko nawe wayiguze none warayiguze itanditswe kuri wewe ni iwawe. This one to everybody, and my name is Radio, or this is Loy TV in the place. You know who it is. I'll just Mr. Radio. I'm back again. Nagaserero. Hamuda kugira byinshi muri entertainment. Hamuda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Loy TV. Ready it gentlemen. Call like na comment kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update. Kuri kamera kumena average calf. Watuma image uyibona imeze neza cyane. Watuma sound uyumva imeze fresh sana. Ni muri kiganiro otogize kuri show ocha kiganiro okigwa akajyo keza akukumenya amakuru y'abasari akukumenya amakuru y'ivyamamare atibega ivyamamare byacu bibayeho gute. By the way my name is Radio se wa promoter bose mu gihugu ata papa nta mwana kwirabe umwana habanza kubaho papa. By the way umwana yuva ku giti umwana ava ku muvyeyi ari wese haba naje ndise wabo kundabaga muta chukua micro ni bitu gani urani hangaria sana ni bitu gani bro Dise wabo man kundaba nibi cyane nawe ni so wabo ni papa wanjye raho papa we papa yes man okay yes man sawa sema man fresh sawa uri fresh yes by the way ndikumwe ni ntare y'icumi y'ijana zizosubira kuyivuga ntare y'icumi 15 y'ijana zizosubira kuyivuga miliyoni zizosubira kuyivugira igira kandi ni ntare y'indwi ntare y'indwi ntare seti ushaka kuvuga ntare y'indwi ushaka kuvuga ntare seti mu Cyongereza ni 7 ntare 7 mu Kiswahili 7 oya mu Cyongereza ni lion 7 mu Kiganda ni kasamvu ahantu ntare mu Cyongereza mu Kigande intare mu Kigande nimenya gute toka bibaza ni ntare yes by the way it's fresh muzee safi sana kaka ariko navuze ngo ndiso ariko wapi man musaza ni yaje abusanze ugahindura uri fresh musaza fresh sana by the way safi sana so ndamuza abakunzi ba Loy TV musaza ndaramukije abakunzi ba Loy TV saba kunzi gusa ndaramukije sijyambere anje tanje muri Loy TV sijyambere nkozi kiganiro ndaramukije umuntu wese yagize uruhara gufata umwanya wiwe mu kwandika commentaire ubwira ntuke uri umuntu w'igice ariko uyu musi kuravuga bukiye ko musavuga cyane bimeze gute wagize ubwoba bw'abafana commentaire barantuze ataco bamoraje wazi ati nabona bano bantu nimbura bugirire kwe kandi wari kuravuga ukuri ariko mvuga ukuri sasa no musi wo barakwica nibwo bwo wagize se aya ntabwo maze ntabwo abafana turi kubona ntare y'indwi abafana ni famille bro Imana mugabe ntare y'indwi kumenga ntikaze irakaze ntare ya mbere umenga ni ikaze irakaze none wumva kimwe gushika ku ndwi wumva ikaze ariye ntare ya mbere ni ibikaze gose erega ntitwavuze ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu ni yindi oya wumvise intare intare nubwo bishaje abari intare ariko intare ishaje ngo ntijyana uzokubesha urege ni ngisore ni ijyana uregera ibunduguru byayo yes musaza musi wagenze gute by the way navuga ko bena turi mu masaa 9 guco musi wagenze gute kuri ntare y'indwi ku ntare y'indwi kwakundi cyangwa intare yabuze inyama no musi kwakundi nyene intare yibuze inyama bari fo aya ubwo tubeshejweho n'inyama intare ibuze inyama none bigenda gute ubwo tubeshejweho n'inyama gusa aya jambo ry'Imana urumva ngo ariko mu ntare bizirimo bavuze ati umuntu atungwa
ninjya gusa n'ijambo sasa we nturi umuntu y'intare oya intare ntibisigura ko je ndi intare intare ni zina intare ni zina nta majina nje n'umuntu kabisa mega abantu bataje muri mariage yawe akajambo kamwe kuri wo basi yiwanje abantu bataje muri mariage wanje vraiment mwarakoze kwa mutaje kubera vraiment yani binyobwa byari bya mariage ntibari ibinyobwa navyo binyobwa byari so byari byabutse abaje bonyere barabinyoye kubyo babimara namwe kweri mwaragize neza kutaza rero muza mwari gusanga mubuze mugaca mugenda kumvuga mwarakoze kutaza abataje kuri dote na kuri dote na aya kuri dote sije sinigeze ntumira aya vraiment n'umuryango w'abakobwa byo no baza famille mudama ati abantu bataje kuri dote wagwana ariko we ku ruhande rw'uwo bataje muri mariage barakoze cyane bashimire none mbonda bashimiye abaje nabo barujuje sare igitige twahanye nabanye sare sasa intare dishimira abataje dishimira abaje n'abataje man abataje gute igitigiri bampaye mu isare c'intebe abantu baza kwicarako zaruzuye n'izindi nazikose mu isare no kuvuga rero warashimye kubona hari abataje yego ubushimira wa mbere ataje nini umuntu ataje yose abari ntovyi wewe jewe urashimira kubona ntaje ubutaje rahira agese bakuzi wa TV by the way turi kumwe na reka ndamwite bofe wa Fanny Lavine nivyo anzureke kwanza reka ndamwite bofe wa Fanny Lavine ico ni cambere icya kabiri ndamwite pale Norasque sasa cha gatatu urumupapa wubatse hari ibindi no nushaka rubatse kabisa hari andi mateka wakoze rubatse auranze none sasa rero uno munsi hari ibintu ko bavuga kuri Fanny Lavine ariko by the way duhere kuri mariage yabo harabavuga yuko ngo marango ntibazubaka ngo nini na nini sasa uno munsi bameranye gute man kuko ndazi ko uri mu bantu babatemberera cyane by the way kuko umupare iyo bagize ibibazo uri umuntu wa mbere utegerezwa kubimenya kubera ko uri mu bantu basinye ko iyo bagize ibibazo uzobahanura uzobaba hafi by the way uno munsi Fanny Lavine na Norasque babanye gute none rejo uvuze uravuze akantu ngo abantu kubera ko hari abantu babatega iminsi yego ndibuka yuko rafa pasige tuvugana nyine twabonye kuri abo bantu mo bategana iminsi ariko kijya gihe kijya gihe umenga ntibari bwabane je Swisil ntibari bwabane barakundana ariko rero ubu biri differa ubu barabana kandi ni wewe uri pare bisigura ko hari n'utubazo maze kumenya ndazura tutubwira nabanye neza sha usanga Norasque yarakubise kofe Fanny ndazura bitubwira ubona bwo n'ubuzima bwabo ariko uri pare urabizi pare baramuhanuza buri kintu cyose hojo manuzi ko baraye ubusa babwiye ati je niyangaburiye rabo muhanura reka nakutera inkorero y'ikino kimwe ivyo nye si ngombwa urumva mpamvu atari ngombwa je sinabaye pare kugira nzo ndabumvikanisha egereza mikro batwumye yewe gaye ashigeza sinabaye pare kugira ngo nzoze ndabahanura ngo bazisanze wait icambe cyatumye je mbapare nuko yanabona yuko ibintu byabo biri mu Imana bisa bizoshika urumva rero ivyo vy'ukugwana bigwa abantu bagwana n'abantu batazi ivyo barimo bro uzi ikintu urimwo ivyo vy'ukugwana ni habageze igihe c'ingumu habageze yaho mwubaka umuryango urumva kubaka famille mukarera abana mu kubaka umuryango mukagira umuryango munini wagutse rero ivyo vy'ingumu abantu bagenda bimvira ivyo vy'ingumu numva bagenda avuga ati ngiye gushikira abantu ndumuhagarikiza umuntu ndamugarikiye kugira niyo bagwana baze bantura ikibazo mpare nabo nyene basanzwe afise iyo mwemu yuko amagwana n'umugore none pare amaziki bakamaziki ahano bamwita umuhagarikizi no umuhagarikizi ico nzi neza bakuzi ba TV ico nzi neza nuko pale baramuhanuza ibibazo bashwanye bakaza nimba bashwanye baraza akubwira ati umushinga imbere gushwana yesa kuko ntazibaraza kumana amahembe nico kiro oya ntiziba ni Norasque na Fanny Lavine oya reka hari amakuru numvise avuga ko bakubitanye ryari Norasque ngo yakubise Fanny ngikofe ngo ayo namakuru wararira hari n'abantu bavuga ngo tuya tu video bakora Fanny yari kararira bagirizanye ibintu ngo ni true story mugabo ngo baca bacisha muri movie ngukura Fanny yarira ngo ni true story nyene baba ubuzima bwa rezo social wait nta buzima bwa rezo social babamo kuko mariage yabo barayinyegeje na dote barayinyegeje invitation ya post za Facebook man uri kuri rezo social nta media yemerwa kwinjira barinjiye dote twari kumwe na Sauda dote twari kumwe n'uwitwa Sauda dote twari kumwe nabwire mega nka 5 turi kumwe nazo zari nyinshi cyane uravyumva nta muntu umwe bigeze babwira aba media yije bakayasohora muri mariage urazi impamvu akabangira ko mbira wait man umuntu
hari umugana hora numva ngo tudasangiye imvanda twosangira n'imvi urumva none ujya muntu umuntu atokigera gushigikira kuva mu ntango kwera abona ko byagenze neza agaceza ubw'inyungu ziwe ntiyaje aje kugufasha urubanza utandukanye ibyo bintu bibiri nyimba wewe urinze uvuga yuko harabo basohoye ariko harabo bemeye barafata ama video gushika no saha mariage yabo yanaciye ko ntuzenya yabo ku mbuga zabo bisigura yuko bajya abandi bingwiza murongo basohoye nabantu baje kujya imvi mu gihe batigeze basangira imvana hari habuze we basohoye nabonze mbese ubivuze none gusanga nawe baragusohoye jewe narigeze ndahashika none utigeze uhashika wabikubwiye jewe se wabo jewe se wabo gira amaguruke biragoye nibigeze ugenda we papa wabo abana bawe rero abo basohoye abana banje gusa navise ko ari abo basohoye by the way ngo ntibatumiwe ngo ntaye ngo sha baratumiye kubera nta muntu bari bigeze basaba invitation ariko nk'umuntu akoze mariage nibaze kudashobora guselektiona abaza canka bataza uko uzamuza mwese mana ariko kuza ntimuzana kamera mwese oya niyo mpamvu yazanye mu videographe wiwe yazana photographe wiwe kubera ko ama image yari yakeneye arayiwe wewe nawe ukeneye ama image yiwawe uramurondera ati tukore cinema y'intuzenya ya mariage ndonka ama image yiwanje kumbe ushobora gusanga mari mufise namwe target mwebwe abajya abana bavuze bafise target yayo masana cyo bayashakira ntibari kuza kuri mariage y'umuntu yazaniye ama video aba videographe biwe ajya amasana mu yari akeneye yari yafise uravyumva ikindi naco utatahura rero twese dukorera mwese mukorera ku mbuga sivyo mukorera ku mbuga niyo mwa posta mariage yiwe niza nabaga posta mariage yiwe umva eske vyo iraza kuronka point ingana niyo watanguye kuvya uploading bambira abayitu be turazinanye mwebwe ntimukata amakosa muvuga atanye reka twikure ko kugira mbe mu wa mbere mu uploadings ntange inkuru bwa mbere uravyumva wewe yagiye hari yanyakeneye kweditinga akore mariage yiwe akore video ya mariage yiwe izimeze neza ariko wewe n'amakosa yose uraza gushiramo kwera ushaka ngo bishire ku bwa mbere bisigure kuzoba wini ingufu runaka video yiwe yari kugira niyo mpamvu rero nyimba barababujije nta kosa rihari nari iryo kosa uryumva he sasa nayo amakosa yagaragaye muri mariage ya Fanny na Norasque amakosa yagaragaye muri mariage rero umva abo bantu wa mbere bavuze yuko mwari mwaje muzanya amakamera iryo niko kosa rya mbere uzana kamera gute mu gihe uzi neza yuko uje mu rubanza rwo mu YouTuber sivyo ucu uzanye nawe kamera yiwe uze gusomba ama image y'abandi aho vraiment ico sikibi yagomba ico ayo se makosa yahabaye ico ni kibi urumva nta muntu atarose Fanny nta numwe isi yego ndisi abaje yitwara ati nabuze Fanny nabandi barabonge oya cyese ntawo navuze ngo yarabuze Fanny ariko ndakubaza nka pale ati hari umuntu yarabuze Fanny bararose bose nabandi twarabongeye ubanza wari umunoni kabisa bakozi ba TV twaherukana n'uwo mujama n'uwo mupapa reke n'uwo mupapa no kumbuze mupapa cyundabana yandi umujama none byo utuma nabo umujama urumujama urumupapa yenda umupapa ariko asasa twaherukana ba Fanny la finale tarakora mariage by the way ariko ndashaka twega twa kuri mariage yabo kuri ryo muso wa mariage iki kintu ushaka kunezereye cyane ecyanezereye intambwe utari umurozi umuntu ateye intambwe n'umunezero kiretse gusura umurozi eleza micro nibitugane utari umurozi umuntu ateye intambwe n'umunezero ariko uri umurozi urumva yuko nyina baramarira ku barozi nta terambere wabifuza sasa rero uno munsi barabana nta ngumu iraboneka none mu nzu canke ko ivyo onye ndabisubiremo nta ngumu nta niko n'umunezero nta no kurara ubusa baripanze barihera uyo mujama amera guma yinjira abajama bameze neza panze reka abajama bameze neza sasa bagize mariage ko inzara ntibasuruye hari kintu rero numvise sasa ngo se bafanira vine ngo mutwariye umukobwa ngo aca guha imodoka byoshoboka warabonye imodoka babahaye oya ndiko ndakubaza ayo n'amakuru numvise ngo mutwariye umukobwa ngo aca guha imodoka sasa nka bofe imodoka yanuze ntirashika ya Norasque muhongo rujya rugo rurimo abigeme nawe rero kugira nturinde kubaza ngo imodoka ya Norasque ntirashika genda nawe ukwe turara ariko nawe ivyo urabizi oya navyonzi yuko umuntu atwaye hari abamuri navyonzi nta modoka ndabona Norasque afite bazo imuhajyare twumvaza we pare nako boyimuhangira rero we pare utabizi twe twobimenya gute nako boyimuhangira ngo cyayi ngabira muka cyayi kugabi kuko imodoka zabanye nyinshi bavuze ba TV ndashaka duhe kwanza dusubire inyuma gatoya ku makuru yari karavugwa cyane muri iyo minsi heze umuntu yavuye mu diaspora
aho yavuga ko ari we yaguriye ijya modoka Fanny Lavine agenderamo na Norasque aho yaje ngaha mu Burundi avuga ku ma media avuga ko ari we yaguze ijya modoka Fanny yamukubise ipoto amaze kumugura imodoka mwani majambo egereza mikro kwanza oya mwani rega divyo bintu Andre wanjohera bakuzi balo ikigiye kwanza yavuye no mu diaspora ava mu diaspora sivyo yavuye je nta nuwundi ariko ibiganiro narabibonye yaguze imodoka avuga ko ari we yaguriye Fanny Lavine ijya modoka agenderamwo uno munsi n'umugabo wiwe Norasque aho avuga ko ari we yayimuguriye umutwe munini utagira ubwenge uhisha amaguru umutwe munini utagira ubwenge usanga uruhisha amaguru rero bisigura yuko nimba we yaraguze imodoka hama akayigura yavuze ngo barakundana yavuze ko bakundana ari umu ex wa Fanny ari yamuguriye ijya modoka bagenderamo n'umugabo we Norasque no munsi kuna cheka ni bitu gani Bofre urashanga birashaka urazi impamvu mani je ndiko ndiyumvira basi urazi uyu mwanya ikintu ndiko ndiyumvira Bofre arashanga ndiko ndiyumvira impemu basi nyimba ari ivyo dufate ko ari ivyo ntaco basi nivyo apana we kuzi balo TV igituma namuhamagaye narasinye igituma namuhamagaye ndabiza amakuru yayazi uri Bofre ntaco tazi imodoka yaraguzwe n'ujya mugabo cyane oya imodoka yaraguzwe apana n'ujya mugabo imodoka yaraguzwe iconze ico yaraguzwe bishima yaraguzwe barayigenderamo nta muntu araza kuyibaka uravyumva hama umuntu nawe yayiguze ariko burana bamuha amafaranga bamuha imodoka bamuha urukundo nico tutaramenya by the way none nabe direct uko avuga ko ari yaguze imodoka ariko baby avuge ashaka imodoka avuge ashaka amafaranga avuge mu rugo kwa mutama ntare ibintu biruzuye nachazo none nk'ubu yavuga mu musubiza amahera y'imodoka yiwe yaguze none ngo yabura none nka Bofre wo yari ndari haguterega urugo rurinjira mu rundi rugo je noriha ivy'urugo rwanje none kuri Bofre batigeze kubwira ati nyabuna twe baturije imodoka umusheri umugore wanje nibatereza rega revyo urazi ikintu kimwe banza ukuri iyo mindset yuko basi arabashonje uroterereza sinfo byo bari ivyo afise ama preve agaragara urumva afise ibintu runaka afatira ko nayo navuga ati jewe narayiguze mbo hari umugenzi yavuga ko ama preve hari umugenzi mu itibere mugenzi wawe uravyibuka wewe ntwajanye yego sawa wewe ntiyari no mu Burundi uwo muntu yamufashe yari hanze muri muzeya muri Sweden aravuga ati jewe ibintu bimeze ukunuku uwo ama preve yari ahari kandi wewe nta mafaranga yigeze amuha no mu ntoki wewe avuga ati jewe ama message yenga yanga anye nawe nyene uyimba umuntu yakoresheje ibintu vyiwe so atarafise message arafise impapuro zo kuri bank impapuro angena amafaranga yagiye kwanza amafaranga noneho yarungika yarungika yarungitse kuri konte yiwe muzenya Fanny barasangiye konte n'uwo muntu nyimba badasangiye konte abafise preve zigaragara zuko umujama yaguze imodoka hama irungikana umuntu ati yimunshirire naho nyene hari amasezerano abiri bategeza kugiranira nyimba yaraguze urukundo uravyumva akaba yaraguze urukundo avuga ati jewe gwa rukundo nagura ntago narose uravyumva aho onya cagenda yitware asaba imodoka ariko akabazi neza yuko yatanze imodoka ataco bifatiyeko nta jambo narimwe afise aba mugihe yo bashaka urukundo niyo mvu watara umurozi ushaka urukundo ariko rero rega urukundo nta ruhari ushaka urukundo rw'undi muntu rufise undi muntu ariko dusubira inyuma gatoya hari abantu baje muri commentaire nabona ivyo biganiro hari abantu bajajinga Fanny ati gute umuntu yakugurira imodoka akakugira neza ugaca umuhemukira reka ndakubaza we nturi umuntu ntiwaremwe n'Imana cyane ntakosa urakora ndarikora ndarikora none kirabuza kuguma uri umuntu ego ndi umuntu sawa rero ariko ku ruhande rwawe basi ku ruhande rwawe n'abantu babiri waguze imodoka n'uwayiguriwe ninde wumva yahemukira uwundi wahemukira uwundi hagati yabo babiri waguze imodoka hamwe ivyo bavuga vyo bari ivyo waguze imodoka n'uwayiguriwe waguze imodoka ikintu ca mbere nico ndakubwira wewe uraguze imodoka kandi je vraiment ngoma nkubitira nshira kagoye mere nk'ubuvunira kagoye abantu bari hanze baronka amafaranga bibaza ngo kandi nkunze kubona kwa ari Saudi nabo bantutse uravyumva bagutuze gute barantutse ngo ibintu bavuga bishoboka uravyumva hama abakobwa je ndazi inshuro nyinshi bagura urukundo
abakobwa bari Saudi bagatanga amafaranga ku muntu ari no mu Burundi uravyumva ngo akeneye azove Saudi ngo acaza ngo barushinge we ariko atanga ariko ari amafaranga ino ari kujya muntu we ntatana mwiyumvira uravyumva rero uwo mugabo we nyimba yarashatse kugura urwo rukundo akabona ari kumenga iyo modoka niyo yotuma aronka Fanny Lavine yaramweretse neza yuko iyo modoka atari yotuma muronka aho ni mugihe barayiguze ariko amahirwe menshi nuko atayiguze ariko hari kiganiro bakoranye na Simbizi inde uwo muntu nyene je nta nuwonze bavuga ko Simbizi ngo ari we yarondeye iyo modoka nayo yayirondeye ngo amurikiye amahera ngo arondere iyo modoka urumva yo fata aba Fanny Lavine bagendera mu munsi yo fata Fanny Lavine canke yo fata Simbizi haya amafaranga kayirondera iyo modoka ariko nyishura ikibazo wambajije yanje niho ndakubaza nafate rega mani jewe nyimba naguhaye amahera none ikibazo none nk'ubu mpaye amahera none banditse wo mpaye amahera ati genda ungurire igare ushirire madame muhira narigura nkari mushira muri ico gihe je kate hose yanditse ko no mwikosa gute iyo modoka kate hose yanditse ko honde nyene yo no Fanny none bagabo tuve mu byo tubonesha amaso tuje mu migani y'ikirundi nyine mbugita nugize iki no yifashe kirindi none uwo mugabo ahubwo umugabo n'umusuma uravyumva wajima ari umusuma man ntubona kwanza Fanny Lavine so ujya nyene mbonye ijya modoka siwe pisi wese sawa urumva nyene mbugita nyimba wifashe kirindi ujya mugabo ikintu yari gukora ntiyari gukora ivyo ariko arakora no muzi ahubwo vyiza narondere Fanny agende uko bavuganye ni wabizi uravyumva bagendera bingene babisubiza mu buryo hama vikuriyo zose somane regale zose si sentare ibibazo byacu none tubimarire kuri ntuze ya kuri shomedi wovuga ati uwo mugabo narondere Fanny Lavine abiyage uko nibo bazi ukuntu bahuye cyane yiture butungane amwitwari igihugu kirimo abagabo yitware bafunge Fanny bamufunga gute kandi atacamufitiye none wari ivyo abandi byari akaja kwitora kwa randi promote ese nari kwa randi promote none wari ivyo gira samahera menshi yashatse nyene ntasa aya afisa arakenya ntacha afise please biza amafaranga waza kujuza iyo watanze aha twese tugende twishyuza aba ex ibyo twabahaye we nta mu ex yigeze gurira n'ibyo mu ex aguhe byaguha ivyabo ninde yakubesha aho ni wanyu hariya mu Kayanza hariya mu Kayanza niyo nk'ubu basi par exemple none nk'umukobwa umuguriye imodoka agaca guheba woyimuhebera woyimusigira canke apani imodoka mbe abo twavugije abakobwa twavugije ya kabiri ko bazobona ijuru nabo turibake twavugije ya kabiri twigishije ubutumwa bwiza oya pane ivyo none kufata ico kintu cy'imodoka ukibasa kumengana ikabasi kumbira imodoka umukobwa umuguriye inzu mukundana agaca guheba muvanye niyo yigusubiza kandi atari wawe kuko mu bayigusubiza mu nzira nyabaki kuko nawe wayiguze none warayiguze itanditswe kuri wewe ni wawe rega bavuga ngo umuntu akwasa kwankana n'utwi wawe nimba je unyase wara nakubwiye telefone bashobora turazi rero tora telefone yawe cinda kwanza none nkagute kandi ufise ibintu nakuguriye ndaguha mushikanje imuguriye hamuzo cimwa yego Jenda mweze yo yimpereza kareka Jesi no gotwa amara igurishije sasa arayiguce acha amahera twayiguze yaragize truwasa acha musubiza truwasa mi ko umusheri abagiye mu mwanya acha muguririye utarabura kwavuga ngo yobunya Fabi 1 ntare yindwi uranze umuryango wanyu imodoka zabaye nyinshi sana Norasque ngo yaguze imodoka sasa yagura imodoka umudamu je numvye ko ya modoka n'ubwoko ni ari yone ni premium Norasque tuvugira saluti cyane felicitation aya felicitation yibire Fanny Lavine ariko abantu bavuga ngo ni movie ngo ni bituganye none abantu bavuga nka pare niyo mpamvu baravuga abantu baravuga ariko naguhamagaye nka pare sawa rero ko barabambwira ngo umusambanyi oya je sisambana nibyo umbaho renca nemera ko abantu bavuga abantu baravuga sasa rero nka pare ndashaka kutubwira njya modoka Norasque niyo yaguze vya vrai canke ni mubi none Shimariyo yaguze no yayiguriye niho yarari rega ntiyayitanze wenyene we yahaye amafaranga aho rero nuyo bazobamwiba ko bavuze ko basanzwe ngo biba amamodoka nuwo yaravyemeye ati imodoka bayiguze nawe nyene nayiduha urumva ari imodoka barayiguze Shima barayiguze wo bayiguriye ni chama Marcus niho yarari niho cyagizanye je ndashaka ro bivuge neza uvuge ko mwene wanyu yaguriye imodoka Fanny Lavine umugore wiwe radio kandi akunda kunsubizamo sivyo apana sikugusubizamo mbashaka bivuge neza kugira ngo
mwanyumvise imodoka yaguzwe nande yaguzwe na Norasque yagura imodoka umudamu wiwe Fanny Lavine umudamu umugore wiwe umufasha Fanny Lavine ni Lavine imodoka yo mu bwoko bwa premium igugwa ngaho ya modoka sinzi nobaza Norasque atanze amahera sabagiye simu murize bagiye simu ntuvuge ngo nta amamega arayafise umuri arawufise nabaza ati imodoka yiguza ngahe mwaza ati ya modoka waguriye umugore wawe Andrije navyo namubaza nakubwiye arasa amamega n'umuriro sasa mubwiye simu basi navyo namubaza none nk'ubunye no bimubaza kubw'impamvu basi muhamagare basi mu telefone basi Norasque mano ubunye kumwe n'umudamu ariko ari enjoy ngace ngenda gute barajyana barajyana rega acari mu ngemo bega Fanny ntaratwara inda no bibaza Norasque uramubaza no nasi sawa nzogaruka ico kibazo nzuza kucishura nakibajije simvuga ivyo nazi ariko ndazi urabizi ashaka kubwira ntavyonzi saza je nukuri guys ntavyonzi uzi ico nzi ico arasama umudamu arasama na Norasque aratera inda bose barakomeye ariko nta makuru urumva ko none ivyo si ngombwa man ivyo si kibazo ciwanje umunsi azabona yuko vyagenze neza bonyene bazoza bavuga ati nukuri umudamu wanje bimeze uko uravyumva rero mugihe batarabivugira amakuru yabo nshobora gufata amakuru yabo nanje ndayatwara ndagende kuyavuga mugata vyonzi oya mugabo urabizi basiwase kubisoma navyonzi nukuri navyonzi ariko dusubira gatoya niye mpamvu yakinye Norasque agurira imodoka Fanny Lavine kubera mukunda umugore ubuzima bwiwe bwose kubera amukunda n'umugore ubuzima bwiwe nawo dukunda bose tubagurira amamodoka none wabonye we n'umusozi yamujama yamukunza ari ukabukunda ahubwo utaragura imodoka ubwabwa hari abantu baciye bavuga ati ngo Norasque ngo aguze iyo modoka ya premium kugira ngo yere kujya muhungu yuko yakoze akantu gatoya kubera yaguze akaduga gato yagura premium nini kajya kamodoka si gato nyimba rero yakaguze nawe nyene hari abantu bavuze ngo yashiyagura ngo yisumbijya ngo kugira mwereke yuko atakintu yakoze ico nzi cyo nuko Norasque atari muri competition Norasque ntari muri competition n'umuntu numwe akaba ari umuntu yibaza yuko bariko barahangana ko arayiganwa ariko aribesha cyane Norasque ariko arubaka urugo rwiwe hama kuba ku rugo akora ikintu cyose cyo ushobora kuba ciza ku rugo rwiwe urumva ataravye naka kubera ko ndizera neza yuko atabuzima yobaho bwo gufekinga kugira ngo aryohere umuntu runaka canke kugira ngo ababaze umuntu runaka abahe ubuzima bwiwe canke ijya modoka nini ya indi bavuga ikiva hariya muri kwa Sebo sinzi gusa nawe bayiguze nyimba yavuye kwa Sebukwe sindabimenye angwe Sebukwe wa Norasque niwe yamuhaye ijya modoka cha Fenta ngo ayiguriye Fanny radio Sebukwe wa Norasque nyimba yogura imodoka jewe nkamwe babona Norasque umva koko jivye no bimenya ariko uri beau-frère apa ariko muvukana uri beau-frère turavugana ndi beau-frère wa Fanny ariko pana wa Norasque bambe uri beau-frère uri na pare none kugira ngo ivyo babahaye byose amamvepe yose babahaye narayaharuye ngo menye ngo batanye amafaranga yanaye nene bagucoreye baro nabandi babandikiye amakete yose bace baza bakama bancho ntibagucoreye none bancho ile ni deal ntibagucoreye okay sawa uzongere pahe nawe nchorere sasa weruka ko bafana ijyara kamurwa ko bafana ijyara ejo Norasque arakubita bajya abana bafana nabakubitiri Frazi ko man wait bakunze ba TV right now Norasque n'umuvyeyi nta kintu Norasque wa twari tuzi yiruka inyuma y'amakamera yari umuvyeyi ubu rero n'umupapa yari umuvyeyi atari umupapa oya hajya nawe utaravyarura umupapa umuvuga oya wait reka kuncabiranye bakunze ba TV uno munsi Norasque n'umupapa afise urugo atahamwe bisigura ko cyari ataha mu binywabi oya uno munsi afise umugore atahira sasa ikibazo ni ubu ni bakondora afise uburenganzira bwo kubita bajya abana bafana arabufise nabwo afise abana barareze arafise uburenganzira bwo reka ndagutera inkuru Fabi reka turayaga pale ndakurekera nuvuge banzureke sukuvuga ahubwo ndeka ndakubaza unyishure sawa rega ikibazo wambaje nacyumvise sivyo ikibazo ni Norasque afise uburenganzira bwo gukubita bajya abana ba Fanny ushaka rero nishura
sawa ikibazo inyishu ni ego canke oya rindira reka ndiko ndishura je ndi umurundi ndavyumva ikibazo uri kurambaza naho bisa bisana no kubaka urugo uravyumva ariko umuvyeyi rindira Norasque kubana na Fanny ni yaraje gutanguza intambara mu rugo sinamba rindira wait abana bararezwe abana bose barafise indero romba abasingirana ikindi naco bajya abana barakuze basingirana bivuze nabi nabivuze nabi reka basingira bivuge neza Norasque aremere gukubita bajya abana ba Fanny mu gihe bakoze amakosa kandi bakuze mu gihe bakoze amakosa barakuze aho kantu urakumva none naho wo bukuzura ko barakuze n'umugabo arakosha bacha bakubita wewe ukora ikosa muri abo gukubita jewe narakubitwa kera nakosha nawe nyene rumva igihe bakubitwa Norasque ntiyari bwaza ariko ubu kubera barengeje imyaka yo gukubita uhageze aho bahanura ahubwo umbaza ati ubu bajya abana bakoze ikosa Norasque arafise uburenganzira bwo kubahanura ego arabufise bajya abana imyaka bafise siyo gukubitwa niyo guhanurwa kubera bajya barazi hari umuhungu mutoya hari umwana w'umuhungu mutoya si muto ujya arazi gutandukanya ikibi n'iki uravyumva none se ujya mukobwa wa wewe kubgawe umuntu kugira umwana kugira kure umushira mu myaka ingana ya mukobwa wa Fanny gamakanga yiga mukanga aho yiga hose guseka secondaire ariko arafise umuhungu mutoya atararengena gukubitwa yararengeranye mbega mugihe akosheje yararengeranye bisigura ko badakubita hageze aho guhanura urugo sinambara mufate kubera je niho ndaraba wewe cyane nuzorongora kwete cembo candongora mo ngiragoye ukibona ko urugo ari intambara wambajije ati Norasque ariko hari yagiye mu ntambara hari ururirimbo baririmba bavuga ati niko zuba niko zubakwa gute barakubitana uzokubesha bakarara inzara none niko zuba rega bavuze ko ariko zubakwa si bibi gusa urugo ni challenge bro urugo ni challenge no musi bimeze uko ejo bimeze kujya zurambaza n'ivyiza biri mu rugo rwabo nkuba ari ivyiza byinshi none nyene ibyo byiza ibyo byiza rero ni byinshi yaragura imodoka umufasha nukuri vraiment babaye ubuzima bwiza babaye ubuzima afite bari ko baraba mu buzima nyene si bwa buzima bwa filme bari ko babaho bwa buzima rero mwibakira mu cinema bari ko barabaho mu buzima busanzwe romba vyere nivyo bintu twoshimira Imana hanini hama ibindi navyo hari commentaire nabonye nta muntu yabajije ati mbega bajya abana ba Fanny bahamagara gute Norasque bamuhamagara papa papa bamuhamagara papa bamuhamagara narise wabo mine papa wabo bamuhamagara papa uramaze kuvyumva bamuhamagara ndagufatire na ayo bana producer na video yabo areje ujya mwana yagize anniversaire ujya mukobwa wa Fanny ari kuvyumva avuga ati je ndashimira papa wanje ni sa papa we wari wende Norasque ntare wa gatandatu yavuze gute ujya mukobwa ubwo paswaga horoze n'indi zina rya Norasque yavuze gute ujya mwana w'umukobwa wa Fanny yuko ashimira papa wiwe ari wende ntare Norasque mwavyumvise abantu mwanditse mu commentaire bamwitwa papa ni papa ujya Norasque no mu papa abushitse papa akwije ibisabwa byose arakwije ibisabwa byose bimuranga no kuvuga yuko biranga umugabo apana umugabo mu papa none umugabo siwe mu papa birangwa umugabo siwe mu papa none wowe mu papa utabaye mu papa kandi mu papa ariko we usabana no mu papa numva ko ufite witwa papa ariko ashaka kuba umugabo w'umuntu runaka ariko utari mu papa utamwana ufise ubu uri umugabo n'uburi mu papa katurangize ntacu ndagushimire cyane ahubwo shimira abafana bawe Roy TV abafana bayo bituzi mutukane umwobawe ndakurahi bashimire basi bashimire no bashimira abana barantutse bazi bashorera nakarimi kashi wotanga kugira nibabona kino kiganiro zo cyabanyandikira ndabacyo abavuga ba Saudi ne wazogutu naye nzokata kaya kantu bavuze ngo baragura urukundo ngo bazontuke ngo bagura urukundo bazontuka bacyase bayatange n'abarezi bazoya bagize abameshe none abituma bajya barezi rero guhamahera umuntu ukunda sibisanzwe sibisanzwe guhamahera umuntu ukunda is simple nyoko ko umukunda umuhamaze nk'uhangaye cege mere genda mu nta rimwe wawe ariko arajya umuhara ati ujya muhungu wanje oya nta nuzi nta uzi mere wanje ubuze
aho dukunda bose mana mukunzi ntahera mu bindi abakunzi ntahera mu bindi yuko ari abo hariho nabandi udaha kandi bigasubira kutabakunda umuntu yaguha amafaranga uzo bigaragaza ko ukunze ashaka kuguha amafaranga kubera kuguza gutanga amafaranga s'urukundo na Fafa yagize dore we Fafa yaragize dote mubawe ni intambwe na Benisha agomba gire dote ni sawa ya Benisha na dote yo guma hamwe Benisha ni aragira hagira dote haragenze Fafa ngo Benisha yabushagira ngo dote Benisha arimo kugira dote kandi vraiment félicitations Benisha nta mushere yaratwereka muri Roy TV kaba haba kuri stati nta mushere we turaka ariko Fafa Nati ya Fafa yikaze mai nagiye kweri Fafa ari yambaye nk'abarundi kazi cameraman ucishemo kaga picha kiwe yambaye bijya ibo bari bambaye ngo Ibara nubwo yakigenda niko zubakwa asigaye wewe ngo niko zubakwa Fafa wambwira ngo niko zubakwa abantu barababwiye arababwiye jewe oya jewe je ndobwira umwe apana ibintu byo umwe agiye sibo bro dote ni uno musi Andre tinkuza ari mvuze murazimbatse nazuzi ntarakimuzi woko wazivyo utaha uri bofe uri para yuwanje ya ndagasi ngombwa none ntubabeshe rero wanje nakino kimwe cyanje ntubabeshe rero nabano mu Burundi ntubabeshe rero ngo cyagire ugirigire mariage zibiri na Benisha abantomboye abantomboye vraiment umugore wa Norasque ntaresete uravyumva uyu batomboye agize mariage ya kabiri na Benisha wo butomboye ega mani ega dore base message umugore wawe ndibaza yavyumvise kireke kandi nzokata kanyene muri intro ugize mariage ya kabiri na Benisha wo butomboye ufise umugore muhira banzurindi oya wo butomboye gute ntungire ngo fute oya nagiye ngo futa kugira mariage na Benisha mpamvu no bantomboye gutunga abagore babiri muri bono buzima ubukomeye muhongo Madame Norasque no muri Islam Madame Norasque assalamu alaykum Madame Norasque ntare Madame Norasque umaye Madame Norasque Madame okay Madame ntare seti wavyumvise washaka kugira umugore agira kabiri witegure umugore abagore babafise umugabo umwe abita ba mwana bamba witegure kuronka mbanda itegure mbanda Benisha afise umusheri mwiza sha je namubonye gusa ariko bidasigura yuko bo ari kwisoko umushize kwisoko kwisoko none uramudanda none bavuze ko ataratwereka gushika umuza azotwereka ariko we wamaze kuvuga ko ufite umusheri mwiza ngirira muzi oya ntawenze awuzi yari joke gusa nyene urumva ariko umugore wawe message namuhaye yumvise ndibaza umugore wanje message ntako nzofuta yayumvise yuko namufisa umugore umwe yuko yiteguriye mbanda nta na rimwe mu buzima bwawe uzorinda upfa utabonye ariko wavuze ko ugize mariage na Benisha woyohego ndibaza ngira wabonye yuko mikoro yavuze n'umuntu wawivugiye ari mu gihugu cyacu hari ahantu bahezagira abagore babiri basi tuve mu okay dusezere ntaco ivyazumba zovyumva okay ivyazumba zotahura ivyashaka dusezere kazima wabivuze sawa urakoze ku mwanya nago ariko ntungire nzogafuta kumizamo ni sawa sawa Yes, bakozi ba TV reka ndagushimire cyane. My name is Radio Osaba Promoter bose mu gihugu atapapa namwe nakugira abo mwana habaza kuba papa atwari kumena ntare set. Bro, merci beaucoup. Akuri kamera kumena FH card yatumye image ibona imeze fresh sana. Ano yatumye sound urumva imeze neza cyane. Muri cyaganiro atubwiza kuri show yatubwiye yuko Fanny Lavine yaguriwe imodoka na Norasque by the way. It's good. Ni byiza cyane. Ni urugo rumeze neza by the way, kuko benshi mwari mubyifuza ariko siko byagenze. We love you so much. Dusuye gutaha. Ciao ciao. Ndabakunda cyane. My name is Radio Sewabo man atapapa nta mwana by the way. It's your boy Radio Papa Promoter bose mu gihugu. Wagwan my people. We love you so much.